Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Abakunzi b'Imana kandi abakunzi b'ibiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana. N'umunezero kuri twese kongera kubona umunsi mwiza kandi kongera guhura kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, iryo yaduteguriye yaduhitiyemo kugira ngo rifashe kandi rigaburire imitima yacu. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku bw'ikiganiro Saveur Divine. Mbahaye ikaze cyane kugira ngo Imana iduhezagire mu ijambo ryayo. Nk'uko abakurikirana ikiganiro Saveur Divine iminsi yose babizi, tuba dufise ijambo turiko turibukanya kandi twiga ko riba ridufasha muri ico cumweru canke muri iyo ndwi. Rero abamaze iminsi babikurikirana, muri ino ndwi turiko turibukanya ijambo ritwibutsa ko hari ingororano z'abanesheje. N'aya majambo rero tugiye kandi gukomeza kwibukanya no kuri uno munsi. Ndaza kwifatikiza ijambo riri mu cete ca kabiri ca Timoteyo igihimba ca 4, ndasoma ku murongo w'indwi n'uw'umunani. Timoteyo wa kabiri igihimba ca 4 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Haravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka, ic'umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa musi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Amen. N'aya majambo rero tugomba kwifatikiza kugira ngo twibukanye ko hariho ingororano z'abanesheje. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje kandi ni iryo kwibukanya kandi ko dukwiye kugwana tunesha, kuko impera zirahari canke ingororano zirahari. Kubihanganye, kubanesheje, impera zirahari. Aya majambo Pawulo yayandikiye Timoteyo yarageze mu misi yiwe ya nyuma, yari yamaze gucirirwa urubanza kuko akwiye kwicwa, kandi niko vyagenze. Agiye kurangiza yandikira Timoteyo nk'umwana wiwe, aramubwira ngo nagwanye intambara nziza, ndangije urugendo kandi nazigamye kwizera. Aya majambo Pawulo yayanditse, Pawulo yari yagwanye intambara zikomeye. Abasoma Bibiliya murabizi, Pawulo yavuze ubutumwa ahantu henshi, yashinze amashengero, yajanye ubutumwa mu migabane itandukanye y'isi, kandi yakoze atiziganya akorera Imana. Kandi muri ico gikorwa ciwe c'ubuvuzi bw'ubutumwa yahuye n'intambara zikomeye, yarakubiswe, yaramaramajwe mu bantu kenshi. Mu ruhame rw'abantu baramusuzugura, bakamusuzuguza. Pawulo yarapfunzwe azira ijambo ry'Imana, ntiyagiye mu mabohero rimwe canke kabiri, ntiyabohewe mu ibohero rimwe canke abiri, ariko yagiye mu mabohero menshi kandi yabohewe mu bibanza bitandukanye, azira igikorwa c'Imana yariko arakora, ariko arihangana kandi aragwana kandi aranesha. Niho
muri iki gihe ariko ararangiza yandikira Timoteyo umwana wiwe, aramubwira ngo nagwanye intambara nziza, ivyanje ndabirangije, ngiye kurangiza, ngiye kuva muri ino si, kandi intambara zose nagwanye narazinesheje. Aravuga ngo ndarangije urugendo rwanje, kandi muri ivyo vyose nazigamye kwizera kwanje. Aravuga ku murongo w'8 ngo ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka, ic'umwami wacu umucamanza agororoka azompa kuri wa musi. Pawulo yari afise ivyizigiro kandi yari abizi neza ko kubwo kuba yaragwanye intambara nk'izo yagwanye zose kandi kuba yarazinesheje, yari azi neza ko Imana hariho ico yamubikiye kandi ko izokimuhera impera. Aravuga ngo mbikiwe igitsibo c'ukugororoka. Bene data, Pawulo yagwanye intambara zikomeye mu gihe ciwe, ariko kandi no mu gihe cacu natwe turagwana kandi duhura n'intambara. Ego hariho benshi batari mu mabohero kubw'igikorwa c'Imana kumbure, ariko intambara zozo zirahari ku bantu b'Imana, ku bana b'Imana. Duhora tugwana buri musi, buri saha, buri gitondo, imisi yose tuba turi mu ntambara. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo tuvyuka mu gitondo tugwana na Satani, izuba rikarenga tukigwana na Satani. Niko bimeze, ni ukuri imisi yose turi mw'isi duhora mu ntambara. Tuvyuka tugwana, tukirirwa tugwana, rikarenga turiko turagwana, ariko kandi Imana yacu ishimwe kuko iba mu ruhande rw'abantu bayo kugira ngo ibagwanirire kandi baneshereje. Abemeye bakamwakira bakamwizera, Imana yacu irahari kugira ngo itugwanirire kandi tuneshereze. Kuri uyu murongo w'8 Pawulo yaravuze ngo, ku gace ka nyuma yaravuze ngo ariko kandi si jewe jenyene nzohabwa ico gitsibo, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yariko aravuga ko n'abazoza mu nyuma ari bo muri kino gihe cacu, nabo mu gihe catambutse imbere yacu, kumbure nabo mu gihe kizoza, mu gihe Yesu azoba ataragaruka, ko nabo nyene ugwana akanesha hariho ico Imana yamubikiye, hariho igitsibo ciza c'ubugingo Imana yabikiye abagwana intambara bakanesha kandi bazigamye kwizera. Mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, mu makete Yohana yandikiye amashengero yo muri Aziya 7, hose yagiye ababwira ngo unesha. Hariho isezerano ryo ku muntu azonesha. Hariho aho yavuze ngo unesha nzomuha kurya ku vyamye ku giti c'ubugingo. Hariho n'ahandi yavuze ngo kandi unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Hariho kandi n'ahandi yavuze ngo unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi yaravuze ngo unesha nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Aravuga kandi ngo unesha azokwambikwa ikanzu yera, kandi unesha azicana nanje mu bwami bwanje, mu bwami bw'Imana. Bene data, kubanesha, kubari mu ntambara, mugwane munesha kandi mukomere. Imana yacu iri kumwe natwe kandi niyo ntsinzi yacu, kandi niyo iduha kunesha. Ntiducibwe imvutu n'intambara tubona imbere yacu ngo kumbure bitume dusubira inyuma, dutakaze impera, dutakaze ingororano yacu. Abihanganye barifise impera Imana yabateguriye mu ijuru. Hariho ivyo twasomye muri iri jambo ry'Imana, hariho igitsibo c'ubugingo, kandi hariho ibitandukanye Imana yateguriye abantu bayo bagwana bakanesha, arivyo twasomye muri iki gitabo cyo mu vyahishuriwe Yohana mu makete yariko yandikira aya mashengero yo muri Aziya. Bene data, umwe wese ahari mu ntambara uri kuragwana, ugwana unesha, ukomere. Hariho ingororano, hariho impera kubanesheje, hariho impera
kubihanganiye ibibagwanya n'ibibagerageza, bagahagarara amagabo, bakambara inkomezi z'Imana, bakagwana. Imana yacu ni intsinzi y'abera. Uwihanganye Imana iramutsindira. Ntugasubizwe inyuma n'intambara ubonye, nubwo wowe ubona ziriko zatsa imiriro. Imana yacu niyo ntsinzi yacu, kandi nta rugamba na rumwe Imana yagwanye ngo itsindwe, kandi n'iwawe ntizotsindwa. Wihangane, ukomere ibisigaye. Imana imaze kuneshereza, hariho igitsibo, hariho impera Imana yabikiye abanesha. Bene data, tugwane tunesha. Impera zirahari, ingororane zirahari ku banesheje, ku bihanganye. Izo uriko uragwana zose, Imana yacu igufasha ugwana unesha. Nta n'umwe atariko aragwana. Nubona iwawe ubona umenga uriko uragwana ibitari nk'ivy'abandi, ntiwibaze ngo hariho abandi ntibariko baragwana. Umwe wese agwana ku ruhande rwiwe. Ndiko gwana urwanje, nawe ugwana urwawe, mwene data agwana urwiwe, ariko twese turi mu ntambara. Ariko kandi isezerano ryiza, hariho impera ku bazonesha urugamba. Imana ibahezagire kandi ikomeze kubagwanirira mu ntambara zose. Amen.